Kaze bakunzi ba Pam Channel TV mu kiganiro cyacu Smart Mind. Nkuko dukunze ko bivuga ufise Smart Mind kugira kure birashoboka. Uno munsi ku isi hose ni byinshi bimaze gukorwa mu bijyanye no guteza imbere igisata cy'amagara y'abantu. Na cyane cyane mu bijyanye no gutuma tumanako amakuru. Mbe hano mu Burundi byo babikorwa. Ababikoresha bo bahari, mbe inyungu babikuramo yoba ari iyihe? Uno munsi mu kiganiro cyacu Smart Mind twakira muganga Frank Nziza asanzwe ari umuyobozi wa Ndakira Group, ari group yashizweho kugira ishobora korohereza mu gutuma tumanako amakuru avuga ku magara y'abantu. Mbe nizahe inyungu birimo? Nizahe ngaruka nziza ziri mu gukoresha mu gutuma tumanako amakuru ajyanye n'ubuhinga bwa none? Kaze mu kiganiro cyacu Smart Mind, muri kumwe na Branly Nzihindura. Ikibanza ni Oha Cafe, ikibanza cyiza cyane kiri mu gisagara hagati cya Bujumbura, aho ushobora kwihereza utuntu n'utundi tujyane no kwivuna umusase cyangwa kwivuna inzara hano mu gisagara cya Bujumbura. Kaze mwese bakunzi ba Smart Mind mu kiganiro cyacu no munsi. Kaze muganga Frank, hano ni muri Smart Mind. Nkuko tukunze kubivuga, igihe cyose umuntu ashoboye gukoresha Smart Mind ashobora kugera kure mu gisata cyose ashobora kubakora. Turaguhaye ikaze rero muri kino kiganiro kugira tuyage n'ibijyanye na santé digitale. Mu kugira dutangure kwanza noshima yuko abariko baradukurikirana ubafashe gutahura icyari cyo santé digitale. Ego ndabahaye mwaramutse, ndabashimira no kuba mwashoboye kuntumira muri kino kiganiro. Santé digitale no kuvuga ngo ni le digital no kuvuga n'ubuhinga bwa none, ni gihe ubuhinga bwa none bukoreshejwe mu gisata c'amagara y'abantu kugira ngo buze kugifasha mu bikorwa kiba gisanzwe kiriko kirarangura. No kuvuga ngo ni le digital bije au service de la santé. Le digital qui vient au service de la santé. Muri rusangi none hano iwacu mu Burundi, mbe ico gisata cifashe gute? Ico gisata novuga yuko cifashe neza, gisa nikiriko kiratera imbere, kuko murabona ngaha mu Burundi ivy'ubuhinga bwa none vyaratanguye gukoreshwa haraciye imyaka itari mike mu bisata bitandukanye. No kuvuga ngo rero ni gisata c'amagara y'abantu nticasigaye inyuma, bisigura yuko haraciye novuga imyaka ngiriri kiraba 10 ngaha mu Burundi ubwo buhinga butanguye gukoreshwa mu gisata c'amagara y'abantu. No kuvuga ngo duhereye nko mu bitaro ugasanga nkabijya byo kwakira abagwayi, ugasanga nkabijya byo gusohora amafacture bariko bakoresha ubuhinga bwa none, ugasanga mbere ubaho bigeze no mu kuvura abantu bimwe bita amadosiye yo mu bitaro, ugasanga akoresha ubwo buhinga bwa none. Byabi byo gutunganya imiti, bijya bikorwa byose byo mu bitaro haba hariko haragerageza kugira ngo hakoreshwe ubwo buhinga bwa none kugira ngo bikogwe neza gusumba. Ngira nkumbure turaza kubija mu idonido mu kiganiro. Ni navyo nyene tuza kuyaga muri rusange, ishaka ko tuyaga no munsi kugira abantu bashobore gutahura ayo isi iri kwiraja mu bijyanye cyane cyane n'ubuvuzi. Mbe muri iyo avancée technologique turimwo muri domaine ya santé yoba nayo ishikirwa gute? Tubwire neza mu bijyanye n'ingwara n'abagwayi n'abagize iyo corps médical bose ingene bakorana muri ubwo buhinga. Ego no kuvuga ngo mu bisanzwe novuga yuko ivy'amagara y'abantu kungene biba bisanzwe bitunganije. Mu bisanzwe dufatiye nko ngaha mu Burundi ukungene ivy'amagara y'abantu usanga byubatse, haba hariho mu bisanzwe ubwa mbere ubushikiranganje bw'amagara y'abantu. No kuvuga ngo bukorerwa mu mushikiranganje n'abandi bamufasha bitandukanye. Haba hariho novuga ubuvuzi ku rwego rw'intara, hakaba hariho n'ubuvuzi ku rwego rw'ico bita district, usanga ari nk'ama commune 2 canke 3, ico bita akarere k'ubuvuzi. Munsi yaho haba hariho ibitaro, haba hariho ama centre de santé, kambere bigashikana hariya mu kibano hamwe hakora abaremesha kihaga bamwe babita ba agent santé communautaire. No kuvuga ngo kuri izo ntambwe zose harashobora gukoreshwa ubuhinga bwa none kugira ngo ivyo bintu byose bitunganywe neza. No kuvuga ngo duhere ku rwego rw'ubushikiranganje. No kuvuga ngo ubushikiranganje kugira ngo nkumbure bafata ingingo zo kungene botunganya ivy'amagara y'abantu ngaha mu Burundi, baba bakeneye yuko amakuru avuye mu gihugu cyose
abashikira neza, nico bita système national d'information sanitaire. Ni ukuvuga ngo kugira bamenye nk'akarorero malaria yabaye nyinshi mu ntari iyi n'iyi mu ntari iyi n'iyi hadutse korera ajya makuru yose muhora mwumva bafatira ko bimwe bita ama statistique iyo rero hakoreshejwe mu ubuhinga bwa none mu kuyatororokanya agaca muri ubwo buhinga bwa none birafasha cyane gufata ingingo kuko baca bayaronka bashobora kuyabyaza umusaruro neza, bashaka kuinterpreta neza. No kuvuga nk'icyo ni cyambere bashobora gukoresha ku buhinga bwa none ku rwego rw'ubushiranganje. Turetse ibyo byo guhanahana amakuru harashobora kuba n'ibyo gutunganya dufate nk'abakozi mu bushiranganje bw'amagara y'abantu. Tumanutse ku rwego rwo hasi ku rwego rw'intara, urwego rw'intara musana nibwo ruserukira ubushiranganje. Ku rwego rw'intara mva ni nk'ubushiranganje bwimuwe bwashyize ku rwego rw'intara. Tumanutse gato ku karere k'ubuvuzi, akarere k'ubuvuzi niko mu bisanzwe gatunganya ibikorwa by'ibitaro byo hagati mu gihugu n'amavuriro. Bo nabo rero ubwa mbere na mbere baba bakeneye kumenya nibiki bikenewe. Ibyo byose bashaka kubitunganya bakoresheje ubuhinga bwa none. Haba hariho ubuhinga bwa none bushobora gukoreshwa kugira ngo dushitse mu bitaro wore kuvuga ibyo kuvura rero. Dushitse mu bitaro no kuvuga ibitaro kungene biba bisanzwe bitunganije. Haba hariho umugwayi aje kwivuza wowe iyo winjiye mu bitaro no kuvuga ngo urashika bakakubaza witwa nde, uje kwivuza ibiki. Ivyo bintu byose rero iyo bashitse babishikara mu buhinga bwa none mu mashini, ubwa mbere na mbere birafasha yuko wewe ushitse mu bitaro ugarutse bavuga bati uwo muntu yaramaze kuza kwivuza ngaha, turaze ko twamuvuye ibi nibi ubuheruka. Hanyuma baba bazi izina ryawe, baba bazi aho wavukiye, ajya amakuru yose. No kuvuga amadosiye no kuvuga ntasubira gutakara. Hanyuma biranafasha nuko n'abaganga nabo nyene iyo bariko baravura, bariko barakora ibikorwa byabo vya minsi yose, bahanahana amakuru vyoroshe. Kuko jewe ndashobora kuba nakoze ikintu nk'umuganga mugabo bikaba ngombwa yuko uwundi muganga nawe haca amenya ivyo nakoze canke akanabironka ku telefone canke ku yindi mashini atari nzarashikaho nabikoreye. Aho tukiri ngaho rero ko tuzi kenshi mu Burundi mu ntara nkuko tuhereye wavuze mu ntara ari igihe usanga ubu internet atari idashika neza hose. Mbe hano mu Burundi bimeze gute? Za ntara ziri kure zidashikirwa na internet byoroshe byo birakunda ko bakoresha ubwo buhinga? Nivyo ico vuze n'ikibazo gikomeye kijanye na internet, kandi wanagomba n'ikibazo gikomeye cyane kuruta na internet ni kibazo c'amatara, kibazo c'umuyaga nkuba. Kuko nimbere yuko tuvuga ivya internet ivyo vyuma byose biteza gukoresha umuyaga nkuba. Ico kibazo c'umuyaga nkuba ni kibazo kikigoye, mugabo nk'ubu hariho ibice bimwe bashobora gukoresha nka wa muyaga nkuba utanzwe n'imishwarara y'izuba. Novuga ko ari naco kazoza bizotuma ubwo buhinga bwa none bukwiragira mu gihugu cyose. Ibi byo gukoresha bimwe bita ama energie renouvelable. Hanyuma ngarutse kuri ico ca internet, ico ca internet novuga yuko gikenegwa ku rundi rwego, kuko haba hariho urwego rwa mbere rw'ico bita réseau local. No kuvuga yuko muri ivyo bitaro birashobora kuba ama service yose afatanijwe ashobora guhanahana amakuru muri nyabitaro. Ko rero ivyo bitaro bihanahana amakuru n'ibindi bitaro canke bihanahana amakuru n'ubushikiranganje ngahi Bujumbura, barakoresha novuga kenshi na kenshi barafata umwanya novuga umuhoro bumeze neza bakarungika ayo makuru. Mugabo usanga biba bikigoye, kandi haba hariho n'ibindi tuba tutarashika ko bijanye nuko ukuguhanahana amakuru birasaba ubundi buhinga bw'uko haba hari ico bita data center. No kuvuga ngo aho ayo madone yose ashobora gukoranirizwa kugira ngo guhanahana aho makuru vyoroshe. No kuvuga nk'ivyo byose biba biri mfatiye ku makuru tuba dukura mu bushikiranganje, ibyo tuba turiko turakora tuba turiko turabibona yuko nk'ico ca data center kiriko kirakorerwa kugira ngo ayo kuguhanahana amakuru bishobora gukunda. Hama turumva ko hariho iyo rezo iba ihari kugira ifashe guhanahana amakuru, ariko toujours urumva ko mbe iyo rezo irakenera iyo internet, kuko
nimba hariho ubwo buhinga nibaza ko ubwo buhinga buguma bukenera internet nko nk'ibitaro par exemple biri mu ntara ya kure nko mu Cankuzo par exemple est-ce que birayorohera kurungika amakuru yayo mu Burundi plutôt i Bujumbura kuko nibaza yuko internet kiri kintu kiteza kuba kinyaruka gifasha ibikorwa kunyaruka nko mu gihe hari ico kibazo cha internet kugira izo ayo makuru ashikire nk'umushikiranganje cyangwa nk'ubushikiranganje buri Bujumbura bigenda gute nariko mvuga ko hariho novuga intambwe zibiri zo gushira mu ngiro ubwo buhinga bwa none ico navuze ca réseau local mu bitaro ni ukuvuga ngo gifasha guhanahana amakuru muri nyabitaro nyene ico cuko ibitaro hagati yavyo bihanahana amakuru ni ukuvuga yuko nkuko nk'ibitaro uvuye nka ruguru uvuye nko mu Cankuzo hanyuma uwo muntu yari mu Cankuzo bamuvuye icuko ayo makuru nkumbure baca bayaha nk'ibitaro vyini Bujumbura uje kwivuza ko ico ntaco turashikako gushika ubu ayo makuru navuga ibitaro bishobora gufata igihe umuhoro bumeze neza wa internet bakarungika mu bushikiranganje ni bimwe nababwira vya système d'information sanitaire kumenya ibiharuro by'abantu bivuje ibiharuro by'abantu bari bagwaya ibinabiriya no kuvuga byo bibari ibiharuro bashobora kurungika no vuga rimwe bidasaba n'umuhora uba ubukeneye kunyaruka cyane mugabo ico navuze tsarashikako nico cuko bashobora kurungika bagahanahana no vuga abagwayi bimwe bita ama transfer hagati y'ibitaro ico ntacu turashika ko gushika rero tuje gatoyi mu bijanye na innovation kuzana ibishashi kuko turumva ko hariho aho tutarashika kandi dukeneye gushika kugira tuje kuindi ntambwe y'iterambere ibindi bihugu birimo mbe hoba hariho un système haba abaganga canke abavuzi bamaze kubona izo ntambamyi zihari bakavuga ati tuje hamwe pour innover le système sanitaire ubu novuga yuko ari ibintu vyatanguye ahanini ibikorwa byinshi vyatanguye nk'ibikorwa biriko novuga birarangurwa hanini n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu na leta y'u Burundi no kuvuga ngo na cane ivyo kubera urumva ko umusanzwe leta y'u Burundi niyifise novuga ibitaro byinshi ngaha mu Burundi no kuvuga nk'ubu vyatanguye nk'ibikorwa byarangurwa n'ubushikiranganje kuko niko hanyuma ubwo buhinga bakoresha no kuvuga bo bari ubuhinga bumaze kuba bwaratowe buzabo hari habasigaye kubushira mu ngiro ivyo navyo kubushira mu ngiro biba ari ibintu bijanye n'ubuhinga bararondera amashira hamwe no kuvuga ngo karuhariwe bishira mu ngiro mugabo kuri cyo waruvuze ca innovation ico ca innovation nuko navuze ivyo byo mu bitaro dufatiye hariho umusanzwe intambwe zitatu zo kwiyumvira ukungene novuga abagwayi bofashwa mu kuvugwa canke mu gukinga hariho ibintu bitatu bita prévention primaire prévention secondaire na prévention tertiaire no kuvuga yuko prévention primaire ni bikorwa bishobora gukogwa umuntu atakintu na kimwe aragwara nkabijya duhora tubabwira tuti ni mureke kunywa inzoga nyinshi cyane mureke kunywa itabi cyane mureke kurya umunyu mwinshi ko mushobora kuzokwandura indwara izi kiye nico bita prévention primaire ni nyifato ushobora kugira ngo ushobore gukingira indwara muri ico rero nk'akarorero ka innovation nshobora kuguha bon nkumbure bavuga ngo ndi compre chapeau market twara mugano ko atakandi karorero mbona twarake platform yitwa ndakira.net iyo platform ikintu ifasha nuko twavuga tuti nous allons parler de la santé dans un langage que tout le monde peut comprendre kuko twabona yuko hariho abantu benshi ashobora kugenda kwa muganga bakamwandikira umuti mugabo akaguma avuga ati nje ibintu bambwiye ngwaye nibiki bigenda gute ko bambwiye ko ngwaye diabete navyanduye gute no kwifata gute no gira iki urumva twere tuca tuvuga tuti ivyo bintu byose tubisesangure tubivuge muri ya mvugo isanzwe nkindi ko ndakoresha umuntu wese ashobora ngiyo no kuvuga ngo ni innovation iri muri prévention primaire sina primaire gusa nsimbiye kuri prévention secondaire no kuvura no kuvuga umuntu yagwaye ni gute ni giki cokorwa kugira ngo uwo muntu yagwaye ntasinzikare no kuvuga ni haje ugenda kwivuza kwa muganga hama bakaguha imiti ugakira muri ico kibazo muri ico cimiti rero
ico novuga yuko nta innovation ngaha mu Burundi novuga iraba kuko mugabo ndafise nk'uturorero tw'ibintu vyokogwa nk'akarorero twe tuba turiko turiyumvira ko vyokogwa ndaguhe nk'akarorero nk'ikintu ca hari ico bita e-prescription mu Kirundi e-prescription no kuvuga ngo murabona bimwe abantu bahora bidoga ngo urumva ngo abaganga ngo bandika nabi ngo bandika ngo ibintu bidasomeka ngo e-prescription no kuvuga yuko ugiye kwa muganga aho yo kwandikiye n'ikaramu uragenda akagushira mu mashini nyabwonko hanyuma uhejeje ashobora kuguha igipapuro utwaye kiri imprimé canke ashobora no kuguha ikintu ushobora gutwara mu telefone bimwe bita QR code ukagenda ushize muri pharmacy bakagira bakamenya ivyo bakwandikiye nk'ubwo n'ama innovation ashobora kuba haba hariho ivyiyumviro vyinshi novuga yuko hanini jewe ico novuga kiba gikenewe yuko novuga abanyamitabe babishiramwo uburyo kugira ngo tubikore kuko turabizi ko ngene vyokogwa hanyuma nshitse kuri prévention tertiaire nayo ni gihe y'umuntu yagwaye ashobora kugwara za ngwara zidakira kandi zigendana igihe kirekire ahubwo umuntu agwara diabete cyangwa agwara hypertension cyangwa akagira ingwara zo mu mutwe zimwe zidakira ushobora baguha imiti ugatora mitende mugabo ushobora no kugira amakrize ukagaruka rero haba hakenewe ibintu vyokogwa kugira ngo ntusinzikare ntibigusinzikaze nk'ubu ndaguhe nk'akarorero ni nka ma application ashobora gukogwa kugira ngo afashe abo bantu gufata imiti neza aho rero niho tugomba mwatubwiye ko mwashyizeho umugambi canke nuzendakira.net mbe mu kwitabirwa kwavyo mwabonye abarundi tuvyitabira canke harabaye ikibazo nibyagenze gute mwabonye feedback yabaye gute feedback no kuvuga tugitanguza ubwo rubuga mu bihumbi 2017 feedback zabaye nziza cyane gose batubwiye bati nukuri ahubwo baranatwandikira bakatubwira bati dusigurire ibimbe dusigurire mbega hepatite bigenda gute nk'ubu narabonye hariho abantu baduhaye feedback y'akantu kantwengeje n'abantu batari bazi yuko nk'akarorero nk'amafanta kuyanywa cyane bishobora gutera kimwe bita cirrhose urabona ko abantu benshi barazi ko kugwara igitigu ari umuntu yaba yanyoye inzoga cyane zikamusinzikaza mugabo ivyigwa vy'ubu birerekana yuko nk'abantu banyoye amafanta cyane bashobora kugwara ingwara ya cirrhose batubwiye bati erega ubwabo nta mahungiro inzoga n'ikibazo n'amafara menshi nkako ndakibuse kubera kantwengeje abantu baduhaye ama feedback bariko baratubwiye nkako kantu nitwari tukazi vraiment karatwenteresheje cyane gose bivuga yuko hariho abarundi benshi babinyotewe kandi biba bikenewe cyane gose yuko hakoreshwa ubwo buhinga bwa none zoroha kandi tukabivuga nyene muri langage nyene y'ugutera inkuru nyene apana bimwe byo kwa muganga bakubwira donc abaganga kenshi baratwagiriza ngo dukoresha ijya jargon abantu benshi badatahura nivyo rero twebwe twaba dushaka ukoresha ubuhinga bwa none dukoresha ama réseaux sociaux abantu benshi biriko barakoresha ama site web kugira ngo dushobore gutanga ayo makuru vyoroshe no mu gisata cy'ubuvuzi cyane ko bikenewe kandi urumva ko abantu benshi babagendana ibibazo bijanye n'amagara yabo ariko bakabura aho babironka nibaza ko nk'iyo mugambi mwagize félicitations c'était un très bon projet hama kubijanye n'ayo ma innovation ari adapté mbehoho kuadapta ce genre de concepts ku madomaine sanitaire atandukanye byo bica bigenda gute aho nababwiye yuko mu bisanzwe ngaha mu Burundi novuga yuko hariho vyinshi cyane byo gukora kandi birazwi ibyo gukora bimwe ndabibabwira kuko je nama nababwira nti jewe ivyiyumviro ntavyo ndandaza kabisa ndandaza ubumenyi mfise ivyiyumviro ntavyo ndandaza no kuvuga yuko haba hariho ibintu vyinshi vyokogwa meme n'aba privé abantu bashobora gushora imari hanyuma bagakora ivyo bintu kandi abantu bakabironkamwe amafaranga no kuvuga nk'ubu nk'akarorero haba hariho nk'ubuhinga dufate bufasha nk'abaganga kuvura ni ikintu bita outil d'aide à la décision nk'ubu nk'akarorero no kuvuga ngo haba hariho umuganga iyo ariko aravura dufate nko hagati mu gihugu tureka abaganga dufata abaforoma nk'akarorero arashobora kuba
ari hagati mu gihugu ari muri centre de santé mugabo akaba yifuza yuko hariho ikintu cyo mufasha kumenya ivyo uwo muntu agwaye vyihuse ko bafise abantu benshi urumva haba hariho rero nk'ubu nko ngaha mu Burundi wanagomba hari ikintu cakozwe bavyita stratégie plainte traitement nukuvuga ngo byo biza biri no ku buhinga bwa none nk'ugiye nko mu ma centre de santé amwe yo hagati mu gihugu nukuvuga ngo abafise tablette nk'iyo ufise hakaba harimo application shobora kuba ari application Android canke ari application iri kuri web aho bashobora kuronka internet canke bagakoresha réseau local nkakujyana babwiye bakaca baba barabashiriyemo ico bita ma algoritme nukuvuga ngo n'amashema bakubwira bati ubonye iki kiri kumwe n'iki ucumenye yuko ari iki canke iki urumva bakaca bakubaza bati none esko umuntu arafise iki ego aragifise uvuze iyo ego hakaca haza ibindi nukurikirane rw'ibintu ni muramaze kubona ni nk'ama formulaire mu bisanzwe nk'ujya bakubaza bati ukavuga iki haca hazi wagira ukaca urumva yuko biba byoroshe umuntu bamubwiye bati uwo muntu arashushe none ko ashushe ariko arajugumira ega ariko arajugumira iyo ashobora kuba ari malaria canke iki no kuvuga nk'ivyo ni ibintu bishobora gufasha cyane gose nko hagati mu gihugu nk'ubu birafasha cyane gose birashobora no gukoreshwa ku baganga bashobora kuba bakiri ko baratangura bataragira experience niniya bikabafasha kuvura bikongereza la qualité y'ubuvuzi bariko baratanga tugiye kuraba rero mu ikoreshwa ry'ubwo buhinga ni bande bakwiye gukoresha ubwo buhinga n'abaganga gusa n'abagwayi ni bande by'ukuri nk'abajan bakwiye gukoresha ubwo buhinga kugira hazi impinduka nyayo mu bisanzwe novuga yuko umuntu wese ari mu gisata c'amagara y'abantu canke n'abatariyo kuko ndaza kubabwira yuko mu gisata c'amagara y'abantu ni ikintu bita approche multidisciplinaire no kuvuga ngo ntibisi ibintu bikeneye abaganga gusa muraza kubibona yuko bikeneye aba informaticien bikeneye abantu bari muri business kuko dutegerezwa ku ibyo byose nuko ndiko ndabivuga gutyo birimwe na business kuko ikintu y'ugitanguje utegeza kwiyumvira nico kintu kizokwama kiriho gute no kuvuga ngo haba hakenewe abantu bazi ivyo vya business haba hakenewe abantu bazi kuvyamamaza no kuvuga duhereye ku bari mu gisata c'amagara y'abantu tukiraho nyene turaza kugaruka kwamamaza mu gisata cy'ubuvuzi biremerewe kwamamaza nuko nkumbure abantu babitahura ukutariko kwamamaza birashobora kuba bitari muri gwa gwego rw'ico bita mbega no vuga gute kwamamaza vy'ububeshi reka ndabivuge mvuze nti kwamamaza vy'ububeshi canke byo gushiramwe ibirungo nk'ubu je kuvuga nti hariho ubuhinga bwa none ubukoresheje ushobora kuronka iyi nkuru bikoroheye ivyo no kuvuga biremewe cyane gose kuko buri kurafasha abantu kugira ngo baronka amakuru mugabo bya bindi byo kuvuga kwamamaza ibitaro ntivyemewe ntushobora kuvuga ngo urumva ngo ngaha ngo nukuri ngo ngaha oya ivyo ntivyemewe canke ivyo ntivyemewe kuko hari ivyo bita ntuze ethique na deontologie professionnelle ntibivyemera yuko tubikora ivyo tuko turaja rero kubokoresha ubwo buhinga by'ukuri abokoresha ubwo buhinga no kuvuga yuko boss atanumwe avuyemo birakenewe ko babukoresha ndagusigurira igituma no kuvuga umuganga hari ikintu bita le circuit du patient le circuit du patient no kuvuga ngo iyo umuntu yinjiye mu bitaro ahera he hagahereza he no kuvuga we winjiye mu bitaro kuva hajya kuri yakewe bakubaza bati witwa gute uba hehe ukagenda bakakubwira ukaraba umuganga hanyuma umuganga akakwandikira akakubwira ati genda muri laboratoire bakakubwira bati genda uri hibi nibi bakakubwira bati wowe turagushira mu bitaro canke tukwandikiye imiti genda uyigure aho hantu hose aca kwaba ari kuri accueil kwaba ari kuri kwaba ari kugenda kuraba muganga kwaba ari kugenda muri laboratoire kwaba ari kumwandikira ibiti haba ari muri pharmacie aho hantu hose abo bantu bose bategerezwa gukoresha ubwo buhinga bwa none kugira ngo umugwayi ibintu vyiwe novuga abajejwe ubuvuzi canke abaganga babe babizi kubera murabizi ko mu bihugu biteye imbere hariho nk'ibintu biteye ikibazo byuko abantu bagenda kugura imiti bitemewe na muganga ugasanga bagiye kuyikoresha nk'amadroge ibyo bintu byose dutegerezwa kubimenya nico gituma haba keneye ubwo buhinga bwa none kugira habe kimwe bita traçabilité umuntu amenye ibyo bintu byose aho byaciye mbere rero mu bamaze gutangura gukoresha ubwo buhinga n'izihe defi bafise muri context yo ngaho iwacu
nuvuga ikintu ca mbere kiriho nka defi nuko ubwo buhinga abantu benshi badashoka bavyumva ijana kwijana kuko usanga hariho abantu baba baramenyereye igihe kirekire gukoresha ibintu vy'impapuro gukoresha ubuhinga bwa kera ugasanga nivyo bintu ntibiborohera iyo ni defi ikomeye. Hanyuma haba hariho defi ijanye nuko hariho ubuhinga tudafise ugasanga dufise nka internet itanyaruka ugasanga ahantu hose rezo ya telefone ntihashika ugasanga na cane nta bantu b'abanyamitahe bariko barabishiramwe amafaranga. Rero iyo mvuze abanyamitahe mu vyumve neza mu banyamitahe na leta irimwo kubera mu bisanzwe hariho ibihugu leta ariyo le premier investisseur du pays. Iyo mvuze abanyamitahe simba ndiko mvuga bigenga gusa mba ndiko navuga na leta abanyamitahe ko babishiramwe uburyo kugira ngo ivyo bintu bishobore gukoreka. Hama hakaba hariho n'ibindi bice bifatana nuko usanga uko kuntu abantu batabikoresha benshi usanga hari ivyuma bizimvye ugasanga retour sur investissement iragoye ugasanga umuntu ashaka kuvuga ati ibi bintu no vy'investissement mu mbega no shora kuronka retour sur investissement naho haba hagoye ibintu biri muri social kuko bisaba kwiyumvira bikomeye kugira ngo urabe kungene ivyo bintu bizofasha abantu kandi bitanabavuna. Est-ce que iyo uko gutinya ko abanyamitahe niyoba ari aussi côté babona efficacité y'abaganga bahari canke ya domaine muri rusanga avuga ati peut-être umuntu ashobora kureka ko investissa muri domaine kanaka kubera avuga ati ntabariyo ntaco mbona bariko barabikuramo. Reka mbeka novuga unkundire nkure gatoyi itaburiya y'umuganga ngaruke mu businessman. Hari abantu biyumvira yuko abantu bari mu vy'ubuganga canke mu vy'ubuvuzi ari abantu bihembeye Imana siko nabihebeye Imana ubu basigaye bakora ibintu byo gushora imari ugasanga barubatse ibintu biriko birabinjiriza amafaranga. Rero hari abantu iyo bariko bariyumvira ikintu baba babona umenga ivyo bintu bo bikora bikaba ku umuntu atagira kimwe atanze ntibikunda no kuvuga yuko babimenyere n'ibintu umuntu akubwiye bati bitangwa ku buntu nuko hari umuntu aba yarishe babimenye nahagera leta ivuga iti ibi bizokorwa ku buntu iba yarishe iba yatanze imitahe n'ibimwe nariko ndavuga. Rero abantu bumve neza yuko mu gihe abantu bazovuga bati ibintu tubikore dushiremwe imitahe bikogwe ni ibintu bizofasha abantu benshi kumbure bagize ico barisha nabo nyene mugabo hari abantu baraba bakunda kuvuga bati vyozima muga ntivyobura dukavuma biba biriho amafaranga mugabo bihari kugira rero tubafashe ku investir je nshaka utubwire les opportunités ziri muri domaine. Par exemple ku baganga nk'izo opportunité bashobora kuronka mu bijanye no gukoresha ubuhinga bwa none mu kazi kabo ka misi yose mais aussi côté les investisseurs n'izihe opportunité bashobora kubona mu ko investir dans le domaine de la santé. Reka maze mvuge l'opportunité sociale mpere kuri opportunité sociale ndaza kuza kuri opportunité économique mu nyuma. Opportunité sociale no kuvuga yuko abaganga ubwa mbere na mbere bibafasha gukora akazi neza kuko murazi yuko hama habaye ingorane za umuganga yakoze akazi nabi naka ntibamuvuye ntibamwakiriye neza bamuteye mu turenze bagize muramaze kuvyumva abantu bariko baridoga. Iyo hakoreshejwe ubuhinga bwa none hariho traçabilité yerekana neza uwakoze iki na kiriya kwiyugikoze ucugishira mu mashini nyabwonko ukavuga uti nakoze iki niki mbega igihe ibi nibi byakogwa n'inderi karabikora hanyuma hakagira n'ikintu cyo guhanahana makuru ukasanga jewe iyo navuye umuntu ivyo nasize ubundi yarabikoreyeko ntibyace nawe ntiyeshaza akagira gwiwe ugasanga hari ibintu byo kungurana ubwenge ko mu bintu byo kuvura ikintu cyo kungurana ubwenge n'ikintu gikomeye bica bituma umugwayi abironkeramwo akavugwa neza hakoreshejwe ubwenge bwose. Hanyuma l'autre opportunité sociale ibijanye n'abaganga dufate nka iyo yifatanye na économique niyo nca namorosiriza ko économique nk'aba bafise nk'amakabine privé nk'akarorero kuba ufise ukoresha ubwo buhinga bwa none biragufasha
kumenya gukurikirana abagwayi neza kuko urumva ubuje no munsi uravuga ati we nari narakuvuye haraciye amezi 3 nari kuvuye ibi n'ibi ubumeze gute bimeze kunuko akaca abandaniriza aho nyene kandi bikaba byorosha akabitora n'ingoga hama ikindi kintu naco muri kujya nakubwiye nti muri sante ntivyemere kwamamaza mugabo hari ikintu cama kiba neglige cyane no vuga no mu by'ukuvura hari ikintu bita customer care kuko umugwayi naho turetse by'uko agaho amafaranga umuntu wese aja kugana mu isanzwe n'umukiriya aguha amahera canke ataguha mu gihe arondeye ubufashe wawe birafasha kwamira ico bita l'experience client birafasha kumenya aba bantu ntibabishimye kunuku canke aba bantu bariko twatiriganye he birafasha kubimonitora neza ukabona ati ibintu byari bimeze kunuku mbega uku kwezi nimba twavuye bari bafise ibi nibi mbega abiyameriyo yabameze gute biragufasha kubiraba rero nsimbiye kuri opportunité abantu bamenye yuko ahantu hambere abantu ikintu ca mbere gituma umuntu yoshiramwe amafaranga mu kugura ikintu ni ikintu kiba kimubakiye none kubera iki twiyumvira yuko kugura inzoga byo bari bisanzwe kuja muri concert byo bari bisanzwe mugabo ntitwiyumvire ko hari umuntu yoshiraho ikintu cyo facilita abantu kwivuza neza kwivuza biboroheye hama abantu ntibakiri barakiriha none ntituriha abantu badushireho ubuhinga bw'uhanahana amafaranga ntitubiriha abantu badushiremwo ubuhinga bw'uhanahana amakuru ntitubiriha bisigura yuko no muri sante hagize umuntu ashiramwe imitahe ivyo bintu abantu bazobiriha kuko ni ibintu bibafasha baranavyifuza tuba turiko turaganira n'abantu baravyifuza cyane. Murakoze cyane muganga Frank ku éclaircissement muri ko muraduha ariko nshaka utuyagire naho ko turiko turavuga ubuhinga bwa none hajamwo byinshi arimwo na aspect ya telemedicine uno munsi naho tugiye kuraba imyidogo rimwe na rimwe usanga ibaho hari abantu benshi bavuga ati telemedicine mu Burundi iracyari hasi mbe byo bifatana niyo technologie de l'information muri santé tuba turiko turajamo est-ce que hari isano bifitanye icyo cha telemedicine nivyo mugambe imbere yuko ndakivugana nagomba mvuge imbere yacu ikintu bifatanye gifatanye nivyo twari twavuze ubwa mbere no kuvuga yuko ubu hariho nk'ubuhinga bufasha yuko ibipimo vyo muri laboratoire bakugiriye no kuvuga ngo bica bisimbira muri dossier yiwawe no kuvuga umuganga kabironka hajya yagutumye atigenda bagufata amaraso umuganga kaca bironka buno nyene bikiboneka akaca bironka no kuvuga rivyo bipimo birimwo na yama image canke yama radio muhora mukora haba hariho ubuhinga bwuko ya radio bayigufashe aho uko baca bagusohorera caki mumenga ni plastique baca bayirungika ari electronique ikagenda muri dossier yiwawe ivyo rero igituma iyo dossier ibari imwe aho ujohese no kuvuga ngo iyo dossier muri ivyo bitaro iguma ari imwe ibintu byose bagupimye byose biguma babirimo igituma ngira ndabifatanye n'isho kibazo warumbajije vya telemedicine nuko murabona ubu vyarateye imbere mu minsi heze murabizi yuko atana abaradiologue benshi twari dufise usanga dufise nk'umwe canke babiri mu Burundi bwose bakakubwira bati wewe bakugiriye nk'iradio cyangwa bakugiriye nka scanner canke IRM bakakubwira bati nukuri utamanutse Bujumbura ngo urondere naka nturonka umuntu ayiko interpreter nukuvuga yuko nk'ubu hariho ubuhinga bushobora yuko we nk'ubu nimba ukoze nk'iradio uri ngahi Bujumbura nkumbure canke uri Igitega ugasanga ahantu nta radiologue ahari ushobora kuyirungika kuri ubwo buhinga bwa none hamaho ati radio nibi akaguha kimwe bita protocol ivyo no kuvuga ico ni kimwe muri novuga ko ari naco ngira coroshe muri telemedicine muga mbere ko nsimbira ku yandi ma aspect ya telemedicine reka ico ndagifatanye no kungene rero hari ubuhinga bwa none ubugezweho hari no mu Burundi twari ko turavugana ariko arabikorera ko yiga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni ubuhinga bwuko nk'amaradiyo
bukoresha kimwe bita intelligence artificielle. Nagomba ndabamenyesha yuko ivyo bintu gushika ubu hari abarundi ubu bariko baravyiga bashobora kuba babizi. Be ubu unyi ngaha byo bavyifashe gute? Nukuvuga ngo nk'ubu nk'amaradio ndaguhe nk'akarorero. Ashobora kuba yarafashwe menshi cyane gose y'imyaka n'imyaka, hakagera ahantu imashini kubera iba yarabonye amaradio menshi ikakubwira ati je mbonye radio niyumvira ko co bikeneke umuradio roga kaza ari bu verify gusa mugabo yakubwiye ati je niyumvira yagusijeye bisigure ko nk'ubwo ari ubuhinga bufasha cyane umuganga imbere yuko arondera umuradio roga yarashobora kuvuga ati n'imbere yuko anambwira ibintu iki ndashobora kuba ndaciyumvirako kugira ngo niya gikonfirma kice kibi ayandi ma opportunité ya telemedicine gituma kitugoye asaba ubuhinga bwa internet bunyaruka cyane. Ayandi ma opportunité ya telemedicine na yuko hariho ubuhinga bw'ukubaga abantu hakoreshejwe telemedicine. No kuvuga yuko wewe ushobora kuba uri umuntu ariko arakora umuntu ngaha kubera ingorane zitandukanye, hariho umushirije ari nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari reka kubwira ati gira uku mukamukora mugaheza. Ivyo bintu gushika ubu buhinga birashoboka cyane, mugabo ugasanga biracagoye kuko internet gushika ubu turonka ntiyorosha kuko bisaba ama image haute definition. Bisigura rero yuko atari internet imeze neza ucuronka ama image bibone neza ntiba bigikunze. Haba hariho ama opportunité menshi muri telemedicine. Murakoze cyane Frank, twe turagana ku musozo w'ikiganiro cyacu, reka tuyage naho hamwebwe turazi ko mu mazige kinini muri domaine mufite n'ama initiative menshi mwakoze, mbe ubuhoho nizihe innovation mwebwe apart ya ndakira.net izindi mumaze gukora cyangwa izo mu migambi muri ko murategura kugira dubashe kubaka ama domaine ya santé kwinova mu ma secteur atandukanye barayaye? Twebwe novuga yuko hanini cyo twari twatanguriye ko cari ikintu kijanye n'imbuga zitandukanye dushobora gushiraho. Inyuma ya ndakira.net mu 2020 twarashize ku mbuga ngurukana bumenyi ico bita en ligne, twarashize en ligne ico bita réseau social. Réseau social ni za mbuga novuga nkoranyambaga yitwa ndakira.com cette fois-ci. Iyo yari réseau social nk'ujya muza ama réseau sociaux yose no kuvuga yuko mugabo ihuza abantu bose bari mu gisata c'amagara y'abantu, baba baganga, baba foroma, baba ba pharmacien eka ndetse n'abagwayi, kugira ngo urubuga rwiharije hamuvuga uti n'ahantu hari sécurisé, ntihaje kuvugirwa ibintu byari byo byose, ntihaje kuvugirwa y'abagurisha imiduga, ntihaje kuvugisha abagurisha itongo. Ni nka réseau kugira ngo abantu ba networking bahanahana ibyiyumviro kugira ngo vyorohe yuko nk'umuntu arondera ikina kiriya akironka. Ivyo urumva no kuvuga ngo ni nkuguhuza abantu bafise ivyo bazi n'ababikeneye. No kuvuga ngo urashobora kuvuga uti je ndo umuganga ndakeneye abandi bantu mu speciality atandukanye, ugasanga bose murahurirayo. Ndakeneye umuntu twahanahana ivyiyumviro muri pharmacie, ndakeneye umu informaticien mugabo ari specialisé muri domaine ya santé, kuko nk'ubara informaticien bari mu specialisé muri domaine ya santé. Jewe imyaka ndabimazemo nk'ubu ndaza aba informaticien ubu atakindi kintu na kimwe bakora atari ibintu bijanye no muri santé gusa, usanga ari ivyo bintu bi specialisé d'opportunité aba ico cari ico. Rero wari kuvuga ati ivyo tuba turiko turategekanya nuko ameliora ivyo tuba dufise, kuko ivyo ndakubwiye bibiri birimo ibintu byinshi cyane gose, kuko mu nyuma tuba turiko turiyumvira ibintu bijanye no kungene umuntu akeneye tel médecin, akeneye tel hôpital, akeneye urumva yo bironka byoroshe. Ivyo bintu byose nivyo tuba tuko turiyumvira, tuba turi muri kimwe bita recherche et développement kugira ngo turabe bimwe byose nakubwira vya e-prescription biba ari ibintu tuba turiko turiyumvira, na cane tukiyumvira nibihe bikogwa twokora vyoshika hariya mu gihugu mu banyagihugu bato na cane muri bimwe nakubwira vya ma outil de la décision. Merci beaucoup.
Yes, murakoze bakunzi ba Pam Channel TV namwe bakunzi ba Smart Mind, tugeze muri wa mugabane wa nyuma urangiza ikiganiro cyacu naho ni Fire Questions. Kaze bakunzi ba Pam Channel TV. Ego Frank, muri Fire Questions tubabaza ibibazo bibiri cyangwa bitatu, ariko no munsi twateguye bibiri gusa kuri mwebwe. Mbe nizihe platform virtuelle zizwi zikoreshwa mu gisata cy'amagara y'abantu? Je nka platform novuga ni platform yitwa Doctolib yo mu Faransa ifasha abantu kuronka abaganga byoroshe. Nizihe umaze gukoresha wowe wivuza cyangwa uvura abantu? Je novuga nivuza ntazo ndakoresha ntazihari ngaha mu Burundi gushika nibi tuba turiko turakora. Merci beaucoup. Turagushimiye kuri uno mwanya mwiza muduhaye muri Smart Mind, tubifuriza gukomeza mugira ibikorwa byiza kubw'iterambere y'amagara y'abantu n'igisata cy'amagara y'abantu mu Burundi. Nanje ndabashimiye. Merci namwe bakunze Pam Channel TV, ndizera neza ko mushoboye kuronka ibintu bitari muzi byinshi bijyanye n'amagara y'abantu. Tubatumira kandi gukurikirana ibi byose yagiye aratubwira hano muganga Frank, bura mukomeze kuronka byoroshe ama information ajyanye n'amagara yanyu buri munsi, munakurikirana ku buhinga butandukanye baba bashyizeho abaganga cyangwa abandi babikoreramo nk'uko yabivuze, kugira mushobore kumenya utuntu n'utundi tujyanye na santé hano mu Burundi. Murakoze, dusubire mu ndwiza mu kiganiro nk'iki nyene kuri Pam Channel TV.